Kozefo. Inyuma yawe. Oya. Yemere gushaka kuraba. Oya namubonye. Nimuge oya namubonye Mimi. Sha ariko Mimi shaki cifitiye umutima mwiza ico. Mimi n'umwana mwiza ku rugero buto navyibazako. Ndabwiza kuri Sabo. Mimi tubonana gake. Ariko iyo tubonanye womenga turabana. So usanga umenga twari dusanzwe nejo twari kumwe umenga turaciringa muri mind. Niyo muntu yita sister muri industry. Abandi saba sister. Amasakoshi engariya kwa estime. Uragiza kumbura iki mu Burundi? Nzakumbura nzakumbura. Ugiye ufise itaye nziza ntuzozana itaye mbi. Mu Burundi urabona ko ivyo kurya byacu ari sawa byakuguye neza. Rero ukabona uvyibusha ukazana aha. Cha tuvuga ati mu Buraya siho kandi. Siryo soro. Umukobwa wacu agiye ameze neza urabibona. Bare ariya murabigisha ibintu bya sport hariya muriko murabigisha sinema. Sport iri hose. Uyu kumenga arayikora. Uyu ni umusportif uyu. Yego sashobora kugira guca tura. So Chanceline agiye kugenda haje ugiye kuja he Burayi mu bazungu. Burayi. Yeah. Ugiye Burayi. Ja mini wifatisha utudege two muri Uganda. Rero zirira ndege muri Uganda. Ne bya vrai. Ararize. Nawe uzagenda. Kandi ararize. Bari kurira kaka iyi maje ndayi yo wararize. Ari kurira yo wihangane shasheri yo. Abandi mu musezere. Umumwe. Baranyanka mugasi byanya. Baze kuryamana na musaza wisha. Yega ndumwana mwe. Ako ajyamanye na musaza waramufashije. Oya nakantu kitayemo ariko. Ni ibintu biraha. Ya. Ariko sibangoye mu ndabasikyanye. Ngo basikyanye. Aka. Tugeze kugaruka so bimeze gute rero? Nabona abana baberewe kabisa. Twe dukora ibintu nk'ivyo tutarimwo. Meze neza ariko? Ugiye kujibura yashaka gapoka agiye guhinduka. Bya bintu byo muri saro badusiga bya hari umuntu urabona Burayi isiga biriya biri. Mu Burundi abo mu Burundi baraturenganya. Ya bintu badusiga muri saro kwi Burayi ntabona babisiga. Ubu ugiye kugira gapo utiri gurasiga bijya bintu. Isakoshi yawe iri he? Muzani isakoshi tugere, muzani isakoshi. Ziri he? Sinzi ko babira turi kumwe na Chanceline umwe mu bakinyi ba sinema beza cyane. Ariko muri abo usanga ari uriko arasenga ati je nagiye mu kibanza ca chance. Bisaba nsora duhe ikindi giturikanye n'undi mwana mwiza. Sivyo none? Babira bose abana baratisha. Happy numubona hajya. Happy urabona ibintu asigaye akora muri sinema. Numwicanyi byataye. Utazanyica sha. Yo Happy. Happy abantu babandi barembeje. Wabonye ukuntu bisanze mu gitanda no musaza we. Musaza wari kuyikanyaka. Mama. Ni sinema ndiko ndavuga sinema. Mumbabarire. Babisanze mu gitanda na muri suwa. Ariko ugiye suwa yaraheze. Baraje gushutinga ariko. Ya bon, twe rero turaba pro. Tuba dusora twaraheje. Ariko ntariko ndakubona neza. Biraguca. Hindukiza pembeni bakone yo sura. Ukeneye kukubona ugarusa ati chance yagiye amezu. Uzana amasakoshi engariya kwa estime. Uragiza kumbura iki mu Burundi? Nzakumbura nzakumbura. Ugiye ufise itaye nziza ntuzozana itaye mbi. Mu Burundi urabona ko ivyo kurya byacu ari sawa byakuguye neza. Rero ukabona uvyibusha ukazana aha. Cha tuvuga ati mu Buraya siho kandi. Siryo soro. Umukobwa wacu agiye ameze neza urabibona. Bare ariya murabigisha ibintu bya sport hariya muriko murabigisha sinema. Sport iri hose. Uyu kumenga arayikora. Uyu ni umusportif uyu. Yego sashobora kugira guca tura. So Chanceline agiye kugenda haje ugiye kuja he Burayi mu bazungu. Burayi.
ugiye Burayi bya bindi wifatisha utudege two muri Uganda rero ziriya ndege muri Uganda arambwiye ngo nibisanya biba birimo igira sanze abantu tumaze kuba bamesha muko byo kurira indege iyo wagiye muri Kenya wagiye muri Kenya muri Kenya wagiye muri Kenya oya ya Uganda kwera ni gato muga nk'umuntu atarurira indege amuna Uganda akazi mugaje kwera namaze kuba muhinga mu byo kurira indege so chance tumusezera abakunzi ba Star TV icyo gukora ni giki nko gusezera neza wifuza bagukorera iki mu kusezera neza ariko cyambere bisaba ko bahezagira no muryango sisi kugira mu nseze neza academy muzoyi imbere hafi imwe mubona film sote ya academy muze mube ba mbere gusharinga muri bwabo arigiye mura nibaza ati kwereka ishansi atari bwugurura urubuga rwa YouTube kombe yarazi ko azoja hanze Cha yumenyana ari kugutereta kare nka Nuracererwa nkaca ngira mu diaspora nuracererwa nose opportunity hari oya bacha vuga ati kwera ubonye ngiye hanze muga nanye ndamaze kuri indege ubu ntiwo nkanga ubu je nta mukobwa yo ntera ubwamvuga ati umviriza arayuri aka nakandi kandi je maze kuja mu bihugu bitandatu ubu rero nta muntu yonkanga gutongoza kera naratinya nkavuga ati none ko naruri indege nje gutereta umuntu yuri indege ubu ntimuzontera ubwoba urumva kandi sindarongora so message rero ku bantu basanzwe bagukurikirana abakunzi bawe kubera kuno musuragiye bamwe bashobora kwibaza ati kumbure babaye imfuvyi basigaye bonyene ariko ndabibutsa ko hari sinema nyinshi zashutinze zishobora kumara no mwaka wose tuko turazira bazirimo chance peut-être agashobora kugaruka inyuma y'umwaka akaja mu zindi niyo message uha abagukunda abagukurikirana of course kumbure ndetse banabandanye bagukurikirana ndetse banakumenya nk'akajambo batekerera mukomeze mu nkundega ntakongiye tuzokama turi kumwe twahurira ku mbuga n'ubundi turi kumwe ku mbuga page yanje cha fonctiona TikTok yanje cha fonctiona mushaka na YouTube tuzobika hakumenye umaze ibisi warababaje n'urukundo umaze ibisi postinga karirimbo ka Madiba ku rukundo oya nuko nagende nanje ndagiye nawe uragiye mwarabibonye amaze imisi supporting umuziki kandi ndabigushimira cyane Imana igwezagire cyane you go with this from Mungu wangu ndavuze n'icyongereza abantu muvuga ngo nta cyongereza nzi barababeshe ujya tureka kubivuga tubizi reka tutekoza kuvuga ururimi rw'iwacu muri Uganda baramvugisha ikiganda nkabavugira mu Kirundi kandi mkumvira mu nyuma narabandikiye ati nabyanditse ku rupapuro ubwira sindabivuga nawe utegezwa kumenya Ikirundi wo kumvugisha ibyo wawe urumva so rero tumuherekeze twagiye twagiye kuya dukoresha umwanya chance agiye yambaye nani iyo bayita Jordan Kubadida chance mama wawe none yaguherekeje mama wanje umuvyeyi niyo urabona ko ntamubona aratinya kamera oya umuvyeyi ntaje tugenda rero baduherekeze kubereka ataja cameraman je hari imbere ntaja muri kamera reka rengane cameraman tuguma dukora mpaka cameraman reka guca kurangirira nabi twagiye rero duce ngaha urabona ku bantu bamenye ivy'indege baramenya kugasunika gasunike nawe turaye ko abimenye wabonye ko mugabo arafashe indege muri Uganda nuko acugenda ahantu hari mu mwonga so chance Nenda kwifurije urugendo rwiza. Urakoze cyane. Yagutwaye ngo izokugarukane. Niyo aza kuba ari sheri wawe avuga ati mwiyagutwaye. Izokugarukane. Ariko twebwe nibaza ko muri Burundi Film Academy naje ndi mu bantu bagize umuryango wa Burundi Film Academy. None si babizi. Aho usanga nkaho bashasha batanze. Ninde to kumenya wewe. None tugendere tumusezere haje abarira barire. I will be back. Abarira barire. None harimo umuntu yagukunda yari yaratinye kubivuga. Oya, wewe wamushinga ntaye wo muri cinema. Umuntu yari yanguze ati wa mupasteri aguma besha ngo kugira ngo umukobwa umugore wabandi atwarinda ngo bisaba ngo bose ngo baveyo ngo asigara ari wenyene. Ari he? Bagusezere rero. Mumusezere kubera aragiye. Mumusezere umukobwa wacu. Mumugwa mu nda gake yavuze. Jamwe. Muraji foto. Bari kumusezera urabona ni Burundi Film Academy. Harimo n'abagenzi, harimo n'abavyeyi biwe baje hano. Ni Chanceline agiye gufata rutema ikirere kabisa. Bamwita Estime. Ako kantu kame kwera utuntu uvuga. Bava twinjiramo. Uyu bamwita Estime. Aho kuna muguye mu nda barazinanya bama bakinana byinshi bitandukanye. Umusaza nawe ndamwemera amaze gutwara ubushimwe bwinshi butandukanye. So maze ugumaha abasezera nuko mutamusezera se mumugwe mu nda ushakarire umufitiye ideni arayasigira papa wiwe
na mama wiwe. Atanguye ararize, uwa mbere ararize. Cameraman. Ugashiremo aka kantu ariko ararira. Nebya vrai. Ararize. Nawe uzagenda. Kandi ararize. Bari kurira. Kaka, iyi image yo ararize. Ari kurira yo wihangane shasheri yo. Abandi mu musezere. Umwe. Yo. Kabisa urabona ko ari ibintu by'amateka uruba gwita urukundo. Abana ba Burundi Film Academy bari hano kandi nabandi bazoja hanze. Iyo utera umugisha nyene urawutera cyangwa utera umwako nyene bikarangira nabi. Nuko bimeze. Bari kumusezera agiye gufata rutemba ikirere. So ko biri kose urumva ko aya bayita amateka mw'abantu. Bayita amateka. So murabona ko ari amateka adasanzwe bariko baramusezera. Ko baramusezera bo muri Burundi Film Academy ibintu bisa neza cyane. Ibintu bisa neza kabisa. So Soro, urayi imodoka yawe uko yugaye. Uyu bamwita Soro, umutica. Ngo natera umwako kabisa. Abana batanguye kuja hanze. Nuko bimeze. Oya zemuramenya kamera ikijejwe. Aba bahungu bisaba kubatwara ku ishuri. None nturaba wowe ufise trepi ugiye imbere ya kamera umva urabimenya. Bisaba ndakwigishe wa mwana. Saba ndakwigishe wa mutamawe. Umeze neza. Ariko sha guma ngaho wa mwana ni biki? Mwamubonye Lina? Ari kumwe na Happy kabisa. Ubu ni Madame Silence. Madame Silence. Twagira agacerere n'ubunyene tuko turapfa. Warabonye ibintu arimo muri suwa? Hasha. Arasha. Ariko Happy. Wambwiye nta bantu bakwanka kubera kuriya kuntu ukina. Ugasanga umuntu umuye muri quartier akakwereka ugwanko koko. Baranya nkamuga si byanya. Baze kuryamana na musaza wisha. Yega ndumwana mwe. Ako ajyamanye na musaza waramufashije. Oya nakantu kitayemo ariko. Ibintu bira. Ariko byo nta kiburinga. Lina ngo nakantu kitayemo. Nakantu kitayemo arafiya. Ibaze nkuba nkawe Lina wisanze uri kumwe na musaza wawe. Ega star boy. Munyavya agumana ibibazo kandi agumana kwiruka. Ibaze wisanze uri kumwe na musaza wawe Lina ariko aragusaka. Ariko arayihwata. Epi wiyumva gute na soa yanyu? Soa yanyu rakaze. Sha soa nyene. Uri mu ba actrice principale kabisa. Numva ndi mu rukundo nayo nyene. Ariko mu buzima busanzwe niko waruteye cyane.
ni ibintu nyene vyaguyemwo nyene bivanye na scene baguhaye Burya bibora akantu kitayemo ahantu kitayemo ago bakubwira ati isene ntiyawe warabona koko bizacamwe nyene uzabishobora oya bari ibintu bisanzwe kubera umukinnyi mwiza nta scene nimwe adashobora gukora hako umwana wazara aba filme zawe zabona uburyo nyene ukazi nyene vyadanje ego iriya swa ivuze iki nk'umuntu utanga gutanga message ku bantu turekane na true story iri muri cinema ku bantu bamwe niyo message ubona irimo kumbura uvuga ati muri kano kanya ndashobora kubaha message aba bantu kuko kino kintu atari ciza buri irya swa rero ni bakomeze baraye message ubwo bazoza barabona message irimo namarya tukiri mu ntango nibaza ko uko imisi izogendera hera niko bazoza barabona ikinyegeje indani muri suwa bino misi ugezweho kubera Imana wabonye akarabero sha abona ko baca bakita gute ko bisize ku munwa ibi ni ibintu nyene yabiraho vyitaye ko si ubona vyaguye Burundi Film Academy muvugane nta kibazo mbona ibintu vyitaye mutwo tuntu ngo turi ku munwa Uduki utuntu sha muri no misi oya guma aho ngaha ciyengera ko rutangiye kunyeka mushikawe suwo ngo ariko aramwonona actually uyu rero bimukinyu imubi uyu muntu ushaka muhanga amaso cyane ameze neza kandi ikindi naco no kubwira afise n'umutima mwiza cyane ariko no gutanga la office kugira neza gutanga kugira neza ego hari ibindi wumvise se ndagufise bimeze uko so mugane mukurikirane muri suwa bamwita Happy tuzokora ikiganiro kumbure ciyaguye turi kumwe nayo bamwita uriya uturori hariya amazi imisinjirira abantu ariko atanga message Happy ega nawe ndagushimire cyane ariko chance aragiye bwa agenda amahoro maze tuzomukumbura yari umwana mwiza cyane arwambwiye ati chance ashobora kuba yuguruye imikoshi mwimwe abakinyi ba Burundi Film Academy bagiye kuza baraja hanje ari benshi cyane yuguruye imigisha ndibaza kuko numugisha cyane yego kabisa kada gushimire Happy uragaze cyane Starboy yego sha ariko musaza sha musaza aya ngo bamwita gute ariko musaza nje nawe nike nini ngera kubabaje yitwa Date B ara mutipe navuze ati umujama nawe kweli muri sinema yarambabaje bako nasanze nanje narize ariko ni umwana mwiza ubundi umwana mwiza Imana ibaheza gito Dina chance aragiye kweli aragiye sharancize tudaheraheje ama projet twakoze projet mwakoranye se zaraheze oya ntizirahera aho uza kumukinisha muri za Kamasutra za Kamasutruzi Kamasutra nazo zarakuryoheye Kamasutra sha ziriya ngo ni nziza asha uzumva ako nyene za kwikoma amafaranga Rina mukuru wawe ajya ni mukuru wawe Chance yari muri ntuzonya yawe promotion y'imbere yawe cyangwa inyuma yawe oya ni mutonya wawe je ndumusaza urashaje muri Burundi Film Academy kabisa aragiye message kuri we kuko ndazagiye araza kuyikwirikirana ahantu hari connection nziza kuruta mu Burundi nawe rero kubera uponda ivy'iwanyu none nitubizi connection ya limitere ko ari uburobe sawa genu nabibabwira ubunyene no bivuga imbere yabo sawa message kuri we rero message kuri we nuko atokwibagira abo bagendanye like us ibikorwa byiza twakoranye ntaza vyibagire azadushigikire cyane cyane mu buryo bw'amayide kuko twese utamucoresha kiri ngaho sinavuze amahera amayide sawa ndavuze mu buryo bw'amayide okay kubera turakunda gusabanya bisabana tugahanahana ivyiyumviro cyane cyane Imana rero niyamushoboza vraiment umwanya wo kuganira tugaganira ku ma projet kanaka abidukorera navyo bizotunezera ariko Imana imuhezege no mu buryo bw'amafaranga n'umugisha iwacu ukabura baye wa mbere amucoye ndabera ricungira ukaba wa mbere kandi bisaba zogire par ordre kandi azompa par ordre yo gusaba number 1 ni jewe bazoce bahera kuri we kabisa sawa sawa so nibaza ko agiye bakunze kuvuga ati igihugu ntigifakara kandi no muri Burundi Film Academy nibaza yuko ariko bimeze ntiyafakara oya hagiye hasigara uwundi hagiye hasigara abandi yes message wayimuhaye bisigaye ku rubuga rwawe nibaza ko hakimeze neza cyane ameze sawa cyane cyane ahubwo watubwiye ngo buri kwezi kuzoshirako silence izosoka vendredi nijya ejo episode ya kabiri
Vandredi nizojako okay urakoze Madame Silence katura ukuntu wambaye kuri madame nambara neza akwe sakoshi yako irimwe ibintu byinshi irimo ni imizigo kabisa nabonye wayahaye umuntu avuga ati rina watoye sakoshi yawe harimo amadolari menshi oya sakoshi yawe irimo ibintu by'ibintu binini by'ibiro byinshi mama we namahera na agenda okay mani guhezagire cyane amen kumwe n'umukobwa dusengera hamwe actually ariko aziye kwerekana umunezero akorora amosozi kubera ko muri inshuti yiwe Chanceline yagiye gufata rutemikire rikagenda turakuramukeje umukobwa mwiza umeze neza sawa ntabwo turi muri eglise uraza kuvuga umeze neza ariko sawa meze neza hari impamvu wewe yatumye urira ego irahari cyane ego wowe itubwira nimba atari ibanga kubera ko umuntu swatarira kubera ko ari ibintu ari bihe byiza babanye n'umuntu cyanye bibi bigatuma nyene akorora amosozi ariko numva ashaka kumenya impamvu yatumye ukorora amosozi buri nta kibazo kimwe ndagushimiye cyane Chanceline n'umugenzi wanje benshi barashobora kuba batabizi ariko turagendana cyane ni inshuti shika ko mu gihe ibibazo bikomeye n'umwana mwiza arampanura nka muto yawiwe arambwira ati inzira nini uzufata uzuvyifata ukuntu rero icatumye ndira nije ndakizi hamwe no kivuga navuga ati urya mwana vraiment tekiki mazi ugire neza nyene mu musengere uko bisanzwe nanje nzomusengera cyane uko dusanzwe dusenga kabisa ariko wari watayemwe bacitse ikigudi ngaho kumutwe wari wanikoze kabisa kugira uze ku kibuga c'indege gusa neza cyari gisanzwe kiriko yego sure chatsi wanje message kuri Chanceline rero kuko agiye ahantu hari network nziza ikiganiro azokiraba ego ni sawa Chanceline kimwe ndamubwiye ko nzoguma ndamukunda nzomusengera uko biri kose ubugenzi twari dufitaniye ibikorwa twafatanya sinzohagarika ego kabisa ariko wowe kutaragaragara muri sinema cyane nibiki ko bakunze kuvuga ati ingeso y'umugenzi wawe nawe urayandura yakunaniye kwandura ingeso yiwe oya vuba cyane uzobibona yego cyane muri babandi bavuga ati ingeso ukina sinema nimbe rero ntabwo no kwandura ingeso mbi oya happy kweri ntabwo ari ingeso gusa vuba cyane uzobibona yego kabisa ko umukozi w'Imana azava kubwira ati umukozi w'Imana ntakina amasinema oya reka hako office amayo mosi uziko anarizigiye bavuga ati ngo bagahe Alvera nawe n'umugenzi wawe okay n'umusi bagahende rero ko no musi ariko barabaza ati ngo bagahende wagakoreye kubera kijya gihe bijya ntivyasa nibi biriko biraba mu miss oya uboga hande basega dushiyemwe amaranga mutima basi uwo noga ha muri bajye bariko baraga dushiyemwe amaranga mutima uri karabikorera urabona yuko ari competition igoye wa muntu okay twashizemwe amaranga mutima woga aho ushaka basi mu nshuti zawe bose n'abagenzi gusa no bahera rimwe mugabo nkuwo noga ha muri bajya nta urimo ego kuba basi muri bajya uri karagahiganirwa ego kuzoyitwara nibo mugabo jewe uwo shobora kuyitwara uw'Imana izodoma ko ntibazoyitwara kabisa kana gushimira ukomeze kurira yo amarira ariko y'umunezero apana mubabaro ego y'umunezero ay'umubabaro ni mabi cyane ego cyane aranahuma vyatari cyane bakwita gute nitwa Konsiri ariko no take 5 basi merci nayo ni ndayi uyu wandi kumwe na Mimi kabisa yaraje gusezero bita Chance kabisa niwe yaje gusezera muri kano kanya solo kobwa wawe uramurungitse nyene ndamurungitse ariko urabona ko sinasigaye DJ kumwe na Mimi Mimi bisa ko mukorana akantu kabisa none aramurungitse ntasigaye wenyene je ndumubakinyi biwe outfit kwanza ukuna bere muri academy ariko mu bantu bahagarariye sinema Gonsoro n'ubundi ndashaka kuza hari na academy tarabaho ariko wo kubona kuri airport nka Mimi aho ni mu gihe nta mafoto yakunda kugaragara muri kumwe aho umuntu ashobora kwibaza ati bano bantu kweri bari bazinanye koko inde nande Mimi na Chance hari ishurira hano ndishurira kabisa nta musada wanshaka Chance ni mutoyi wanje yes abantu benshi nibazi ko tuzinanye ariko turakundana mwibanga ntangere no kuba yaransezeye
nkaba naje kumuherekeza urumva icyo ni kimwe cerekana ko twari tuzina yaraje gusezera mu rugo yes wamuhaye kumihezagiro ni ikintu gikomeye hamutoyi wanje naramutekereye impanuro umva sindaja mu bihugu byo hanze cyane ariko ndamaze gusohoka iki gihugu ahantu hatari wanyu nyene ntaba ari wanyu biba bisaba ko witwara neza ukagaragaza ingeso nziza amahanga ntagushuke niko navuga navuze ikinyarwanda n'umusi muragaragaye muri kumwe na Soro nuza kubipinga za kuba yavyumva birabasha rero ya mbere mbonye muhagararanye nko muri video basi kumwe na Soro n'ubwa mbere kwanza dukoze ese iki ni kiganiro oya turi kuganira bisanzwe ndiko ndarengana oya wale sivyo bintu tamusiga nasidiko uri gagu ako mwaduhaye filme basi muri kumwe twebwe filme uhebwo filme nyene sinema mushaki yihe mushaki ziriya nyene turaba zayo ari zindi mukina dusanzwe n'izabana hari zakuze n'izabana turi kuri Star TV nta bintu bizima bibavugije kandi nzamura muri sinema bandika udakwiza ngo Disney reka nisezere cyase nashanze udakwiza ngo Disney ngo ntuyiraba none urabibona Gasoro udakwiza Disney ngo nturabi film so dukorane film bitwaye iki ko hari nanje nkaba mpari bitwaye iki kandi nivyo abantu baranadukumbe badoreka mu ishusho y'umuntu cyane ati imyaka myinshi oya vraiment mukorana akantu vraiment uyu mwaka mwamukoze ikosa we promise umwaka tubwirizwa gukora byanke bikune kandi mwakweze byarahatswe bisaba mu mwakweze byarahatswe byarahatswe niko kazima muvyemeye imbere y'isinzi y'abantu ngane muzogire ngo few moments ariko nicabona kabisa see the outfit uramubona Mimi resha yo Mimi cinema cha ubikoze fo oya gushaka kuraba oya namubonye nimuge oya namubonye Mimi cha ariko Mimi shaki cifitiye umutima mwiza ico Mimi n'umwana mwiza ku rugero buto navyibaza ndabwiza kuri Sabo Mimi tubonana gake ariko iyo tubonanye womenga turabana so usanga umenga twari dusanzwe nejo twari kumwe umenga turaciringa muri mind si so uri musaza wanje ubizi ko wabinyemera nje nkabikwemerera niwe muntu wita sister muri industry abandi saba sister uyu burya niwe by'abandi banzu bireke iby'abandi sihorera ubu tugeze ku vyami uyu niwe sister wanje ngaha kandi wanashaka tureke n'ivya cinema you deserve to be my sister. Wow. And I don't know if I deserve to be your brother. Yes, you deserve. Ariko Mimi, numva numaze kino kibazo, chance yaravuze iki ku buzima bwa Mimi? Chance ni mutoyi wanje nyene, chance kanda gukuntu twamenyanye. Nagiye mu mwaka uheze, nagiye kwifotoza amafoto ya anniversaire. Umuntu twa dufitanye rendez-vous calligraphe, nawe usanga bafitanye rendez-vous yo kwifotoza. So rero sakana kanda kavuga. Yaramubwiye kari ngo hari undi muntu mbashase niwe yabukinze imbere yanje. Hamara ngo hari undi muntu muri cinema ngo nawe ngo afise donc yabukinze aje kwifoto ngo nta kibazo mwifotozanye donc ku munsi umwe ko nzi ngo muri cinema haba ama beef. Shasa aramubwira nta kibazo. Uwo munsi rero tutadutwara nimero turakundana ntumbaze ukuntu byagenze. Umutima wanjye naragakunze nako karankunda. Nibi by'uno munsi byonyene. She call me my sister nanje nkamamagara nyene my sister. Natunguwe ukubera wuhana. Kandi ibintu nishe ngaho reka ngende reka ngende. Umuntu bino bintu chance yabibwiye. Aba ari umuntu w'indani, I promise you. Yaraje kunsezera no muhira. Arankunda cyane kandi nanje ndagakunda cyane nyene karatekereje. Yo mama. Eka numva nyene. Kagiye nagahe yambi ya nyuma kweli. Yo yambi ari kubitese. Kagiye nagahe yambi ya nyuma kweli. Twinyihe. Yimwe bazi. Ndayiguhe. Tuzita dusozera kandi. Yambi nari kugwangiye kuyiha coach. Stand by. Yes. 3 2 1 Action!